FPI Fraternité de Patriotes Ineza. FPI ni umugambwe mushasha uzaniye iki abarundi? Ikintu gishasha twokwizera kuri FPI ni giki? Mu gihe meje kwerekana ibice bine twaciyemo, umugwi wa mbere urabaho, bamwe kubera ishavu bagakuraho umugwi wa mbere ukaba umugwi wa kabiri, abandi nabo bakagira bati kubera ishavu reka dukureho abagabiri ukaba umugwi wa gatatu, abandi bakaza uko nyene ikaba imigwi yama igira iti abandi nibaveho natwe tuhajeho. Igihe FPI turiko turayishinga n'ingene twagiye turabiganira, twabajije ikibazo nyamukuru: mbega Uburundi bwabuze iki? Uburundi ntibwabuze igisirikare, Uburundi ntibwabuze umugambwe, Uburundi ntibwabuze ibyo abantu bakora birukamwo, Uburundi bwabuze ubuntu, bwabuze ubushinga ntahe bubura ubugabo. Ni ya mico twama turiko turavuga. Twebwe rero ntituzanye muri politike uwundi mugwi uza kubandanya ugira uti kubera ishavu reka dukureho abandi. Nico gituma nagira nti mu gihe tugezemwo ubu tumaze kwigisha umwanya utari muto, ntidushobora kurema umugwi uzuvuga ngo abahari ni bito, ngo abahari ngo ntavyo bashoboye. Abo bantu bose tugiye kubishira hamwe, twese twabaye nk'ico twokwita imigwi yaguye mu kaga ko kubura vision y'igihugu. Ico no kwita mu Gifaransa manque de vision. Twese twaremye politike twumva yuko dukuraho abandi ngo natwe tuhaje. FPI cishaka kuzana ni kwigisha abarundi ingene politiki ikorwa. Twumvisha abarundi ko tutari mu migwi y'abahutu n'abatutsi, ko tutari mu migwi y'abanyabururi, abanyengozi, abanyagitega n'abandi. Mugabo hakwiye kuba abantu batunganya politike. Igihe bayitunganije neza, babona igihugu muri rusangi, bakamenya bati gikeneye ibi. Nico gituma twerekatsa abantu tuti nitureke duhagarike gusubira kwerekana ibidutandukanye n'abandi, tureme politike zitandukanye zerekana ingene mu gisata cose dutunganya ivyo bintu. Ivyo bica bituma abarundi barema bagira bati jewe naho noba ntarize, jewe nimba ndumudandaza, nimba ndumurimi, nimba narize, naje bwabo ndafise ikibanza muri politike nshasha. Ngico FPI cishaka gutahuza abantu politike, tudasubiye kubabwira ngo umugambo uri ku butegetsi ngo ni mubi, ngo ni uw'abantu babi, nabo bavuga ngo uw'imbere wari w'abantu babi. Twebwe muri FPI twumva ko ata muntu mubi n'umwe ahari. Abantu bose baduhaye ico bashoboye, abazanye kwikukira baraduhaye ivyo bashoboye. Ikibabaje nuko bagiye batanabikoze. Abakurikiye intwaro za gisirikare zaduhaye ivyo gishoboye, abadukurikiye b'abasivile baduhaye ivyo bashoboye, imihari yagwanye yaduhaye ivyishoboye. Uno munsi abarundi nibaje mu rundi rugezo. Dukeneye umugwi wa politike utaza kujyanisha abantu, utaza gutuka abahari, mugabo uza kubumvisha ingene igihugu gitunganijwe neza, baronka ikibanza cabo. Maze kwerekana mu bihe bitandukanye uno munsi, mbega abagiye ku rugamba mu gihe kinaka, uno munsi bamwe bariko barakukuruka, twovuga tuti bungutse iki vy'ukuri c'ubuzima bwabo boza kurata kiretse ubutari mu butegetsi? Mbega b'imbere yabo twogenda turarimbura bashaje bose, bovuga bati kuba twarabaye muri politiki byatwunguye iki? Ngico ico dushaka ko abantu batahura. Politiki y'igihugu ibe gutunganya ibintu, gutunganya igihugu, ntidusubire kuba umugwi uje kugwanya iyindi, uje gutembagaza iyindi, kuja mu matora ntivyitwe gutembagaza abandi, ntivyitwe kubakombora, vyitwe yuko tuzanye ubwenge kugira aba bose bariko barasaza bumve yuko hari ico babuze: uburongozi bwiza buhagaze ku buntu, ubushinga ntahe, ubugabo, kumwe tubivuga, umurundi wese aronke ico bimumarira. Ngico FPI cishaka. Ntibe umugwi uza guhangana, ibe umugwi uje kwiyumvira ineza y'abaturongoye bose, abana babo, abuzukuru babo, ntibasubire kuza bumva umengo tuje bakura amata mu kanwa, ahubwo tuje kubasangiza neza, tuze gutunganya igihugu, bose babe abarundi bagize ico bibamarira. Twabaye kenshi turiko turasigura twerekana ingene muri politiki umengo n'ahantu abantu baje kwisumamwo baronka akazi. FPI ishaka kwereka abantu ingene politike zitunganyijwe neza, abarundi bose bashobora kuronka akazi, abarundi bose bakashobora kwiga bakivuza, abarundi bose bakaronka ico bipfuza batiriwe barabigwanira nkuko tubibona. Aho imigwi uno munsi umenga ikiraje ishinga no kuvuga n'aba bandi, kubatuka, kubandagaza, kwankirizanya. Aho n'abari ku butegetsi iyo bagize imana bakahagera, nimwe twagiye turabona haba mu 1993, haba mu 2005, haba
abashaka kwaja umengo baranka ko abandi biyamamaza, baranka ko abandi baza kurema vyiza, ukamengo abahagiye bahagiye batabishaka. Ngico ico politike nshasha twifuza ko abantu bumva, kunywanisha abarundi, kubereka ko batari abansi, kubereka ko politike tuziremye neza, bibaha urugero rwo kumva ingene igihugu gitunganye. Mwavuze ibibazo vy'amoko mu Burundi, muravuga n'ivy'igisirikare. Mwebwe nka FPI umugambwe uje ku rubuga rwa politike, mwiteguriye gute gukorana n'ivyo bibazo, muzohangana navyo gute ko musanze bihari? Murakoze cyane. Mu bisanzwe abantu baje kurongora igihugu bategerezwa kuba batahura ibibazo bihari. Twihweje urunganwe turimo, tukaraba umwanya twari tumaze, uno munsi turafise icizere turavye abarundi ingene bameze. Abana benshi basa n'abagiye barabirengera, mbere atari no kuvuga ngo baravyigishijwe, kuko benshi barabwirwa yuko ivyabaye imbere ataco vyamaze. Uno munsi kugira ngo duhangane n'ivyo bibazo, nuko twibuka icabitumye. Abarundi ntibadutse baryana kuko abahutu canke abatutsi ari babi, kuko abasirikare canke abasivili ari babi. Nuko igihe cose ahari intwaro idashoboye kurema ivyiza vy'abantu bose, ababibuze barema umutima mubi wo gukura bahahora. Kugira ngo twe tuhangane n'ivyo bibazo, nuko twumva ko ata murundi n'umwe asigara mu gihe abandi bariko barondera neza yabo. Gusangiza abarundi neza, gushiraho ubutungane kuri bose, gushiraho iteka kuri bose, gutuma abantu bose bashikira ivyiza mu buryo bumwe, kukuraho ivyo bintu by'ibiture bituma abantu bamwe baronka ibintu birengeye abandi badashobora kuronka. Nico gituma twanavuga tuti ejo muri politike turimo, biranavugwa neza mu bwizwa shingiro, kirazira ko abantu bagiye muri politike baza kuba badandaza. Igihe baza kuba badandaza, babuza ibindi abandi ivyo bakora bose bakaja kubigwanira. Nivyo dusangamo abanyapolitike umengo baja gukora imyuga yose bakayitungiramwo, bagashaka kuyigira gwabo, abandi ukamengo basizwaho. Nabo ico barema bari mu gogwanko, umutima mubi wo kwifuza ko abandi batembagara. Igihe dushobora gusangiza abarundi vyiza mu mice yose, umuntu wese akaronka ibimukwiye, umunyapolitike akumva ko akazi kiwe ari ugutunganyiriza abandi, tugaruka kuri ya mico nakubwira. Ubuntu, ubushinga ntahe n'ubugabo vyigaragaza mu bantu bategerezwa kuturongora. Twaravuze neza ko iki gihugu nticabuze ubwenge. Ubwenge urashaka kubusanga hose, mugabo ico bwabuze ni umutima w'uburongozi. Nico FPI ishaka kuza. Igihe abantu tubatahuza mu bwenge turimwo, ko umutima mushasha woza ubumba, turatahura ingorane z'umutusi, tugatahura ingorane z'umuhutu, tugatahura ingorane z'umutwa, eka tugatahura ingorane z'uwize canke uwutize, uwutunze n'udatunze, bose tukumva ko baba magiriranire. Ngico ico twipfuriza abarundi muri kino gihe, kuba mu gihugu citekana itekana, atawanja wangura. N'amajambo twakoze twumva, mugabo tugeze muri politike ahebuzwa, agakugwaho, kuko babwirwa ngo nitwe dushikiriwe. Weriki barazi ko bataba bafise politike zikwiye zirema ubutunzi bw'igihugu ngo basangize abantu ivyiza. Umugambwe rero mushasha ukwiye kwiyumvira uti mbega duje ku butegetsi tuzogaburira abarundi, tuzobavura, tuzobigisha, tuzobaha ivyo bakeneye. Utabishoboye ubuje kubagwanya, ubuje kubateranya, ushobora kugira ico bamarira.